Xavier Nsabimana ni umuhuzabikorwa w'urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ku munyabwoko yakorewe abahutu b'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Imbere n'inyuma yaho ni iki kijyanye no kunwana. Urya yadushikije amajambo muri bimwe yavuze yuko isiguro y'ukunwana hari bamwe babifata ngo gukundana, abantu bagakundana hanyuma bagashira hamwe. Harya twe tuvuga tuti se nukunwana n'ukuri. Mu Kirundi barayamaze bati nta gutanga ico adafise. Bisigura yuko uyu mugwi dufise twabwirizwa kubona misi yose urimo abantu bakundana, urimo abantu bashira hamwe. Or, de par l'histoire, ça aussi c'est la vérité. Twarabonye nk'abakomiseri tuba tuzi kiri so rompi en termes professionnels, rompi en termes de probité, à l'instar y'umukomiseri yitwa nka Deo Hakizimana, à l'instar y'umukomiseri yitwa Ngabo Léonce. Hanyuma d'ici dernièrement twarumvise abakomiseri harimo witwa Aloyize Batungwanayo, excuse, Aloyize Batungwanayo, n'umukomiseri yitwa Pastor Clement Noah Nziza. Abo bantu turumva yuko n'ababyihagenda babura. Monsieur le Président, twashaka yuko wanyu ugikora abantu bakundana kugira batwigishije abantu bashira hamwe. Mutubwira icatumye abo bakomiseri babiri tuzi qu'ils sont rompus professionnellement et rompus en probité, mwoba mutakiri kumwe. Ica kane arico mbereza ko itegeko riravuga ngo rigenga umugwi ati chaque année la CVR présente un rapport au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en congrès. Ivyo turamaze kubibona mwabikoze. Baciravuga bati muwamubwira mu baprezante le rapport d'état, hanyuma itegeko rirabandanya ati iyo rapport d'état imaze kuba approuvé par le Parlement, le chef du gouvernement abwirizwa gutonda tous les 6 mois imbere ya Parlement kugira ashikirize l'état de mise en œuvre des recommandations issues de son rapport d'état. Monsieur le juriste, ok. Le 20 décembre 2021, moi la présence d'un rapport d'état devant le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès. Mon avis a une qualification qu'en 1972-1973, il y a eu un génocide qui a été commis dans ce pays contre les Bahutu Barundi. L'état de mise en œuvre, il y a une qualification qui a été approuvée par son Parlement en termes de la loi portant reconnaissance légale de son génocide ainsi que les autres lois mémorielles, c'est-à-dire la loi en rapport avec les réparations et la loi portant répression des négationnistes. Enfin, je termine. Twashaka gusaba nk'uko n'abantu babivuze akazi ka seveye
ntitukagire elastique. Amategeko arafise icyo avuga, aravuga ko severi imaze kuduha ukuri ukumokorone yahejeje kubivuga, iraheza igapasa témoin ku yundi mugwi. C'est la loi qui le dit. La loi est dit, mais c'est la loi. Nimuduhe ukuri hanyuma iyo iri komisiyo nayo ize imete en œuvre ibisabwa by'ukuri mwarose. Mais en attendant, nashaka kubasaba biriya bintu abo mwarakoze basabye, hari ibintu byinshi nk'uko Colonel Secrétaire permanent ministère de la Défense yabivuze, que vous pouvez aider l'État mukabitransforma en fiche de projet. Izo fiche de projet mukaja muzisubita au gouvernement, quitte au gouvernement kuzirepartisa selon le ministère de prédilection. Je vous remercie. Kurwana ntawutanga icyo adafise. abagiye iganaje kwirarigire hafi kanuru yagiye kugira ngo ndi mfate imikro andicaraga harwagiye ejo mwumva nagiye muzobaze azohageze ndabaza ko mu bibazo nuko atari kimwe gisana kimwe gikaze cyitwa mu Gifaransa, kimwe gikaze gishasha est destitué. Ninagenda akazurega muzombaza azohageze kandi le pouvoir qui nomme c'est le pouvoir qui destitue. Il y a du genèse le modérateur twebwe turongorwa tukurikirwa na parlement nivuga ati wewe washaje, wewe warushe, wewe wacuye, wewe usigaye ushushe cyane cyangwa se ukanye cyane, bisaba shushe buke buke cyangwa bisaba shushe cyane. C'est ça le pouvoir souverain des institutions qui nous nomment. C'est ça le pouvoir discrétionnaire des autorités qui nous nomment. Twebwe mbere turaba élu, hanyuma tukaba nommé décret, hanyuma tukarahira, hanyuma tukarahira n'uburayinjira muri CVR. Turafise n'abiri babaye élu na décret yasohotse, mugabo uyu munsi bari ngaha kubera niba barahira kugira batangure. Mwanyumvise ko byumvikana. Niba mbona ejo ntari ngaha nimuzobaze hazoba higira uwundi. Aha turi hari abandi. Chaque année, le rapport au Parlement. Muri rapport au Parlement, chaque chapitre, chaque crise, chaque violence, turagira ico bita qualification du crime, kuvyitizina. Tugiye kuvyitizina, duce twongerako amarekomandation akarorero au Parlement, amarekomandation au gouvernement, amarekomandation à l'église catholique, amarekomandation à la Comibu, amarekomandation ku nzego zitandukanye. None mwumva twongera rekomandation tukongera tubishyira mu ngiro, akazi karagabuwe, mugabo amanote tekinike turayarungika. Ayo rekomandation twayatanze, les éléments twayatanze, ariko ikibazo kiba tukiza ngaha mu nama kandi ni byiza kukiza ngo les auteurs ne sont pas connus. Banyakubahwa nyir'ikibara muri ngaha mwese ngirasubiremo ko muri ya rapport du Parlement harimwo un grand chapitre yerekeye les auteurs déjà connus. Uru document rukomeye twagwise la pyramide des responsabilités. Umuntu wa mbere yitwa Colonel Michel Micombero, agacaza 2, 3, 4, 5, 20, 50. Naho tubaza abanyarwanda twamaze kumenya bakoze ibintu twarabatanze mu nzego, mugabo inzego zirafise ingene zibikora kandi zidusunika inzego, kandi le rythme du gouvernement n'est pas le rythme de la CVR. Nous ne sommes qu'un département technique mis en place par les nzego zidukurira. Murabyemera abanyakubahwa? Nous ne sommes qu'un département technique.
nico gituma mu twokwihebura hari ibintu biriko birakorwa bito bito byavuye muri suggestion na recommandation za CVR. Iki kintu rero ca suite de recommandation bacumvise abo kiraba. Narigeze kuba kw'ishure y'umupatiri naramubwiye Musenyeri yaguriye twakunda cane yitwa Modele Zakariya w'Uruyigi Rusengo. Habuze buruguri canke umuceri canke ibiharage cyangwa duhaye ibiharage birimo sharanso yaca tubwira mu byo narose ngo ibindi ndabizeye mu nda ya Repubulika. Ni ukuvuga yuko twatanze raporo bajya kubahwa recommandation zigasohoka zigakora neza. Dufashe soyez les acteurs qui poussent vers la mise en application de cette recommandation technique za CVR zishika politike zishitse mu rundi rwego uzamudufashije. Hanyuma haravuga ngo le travail de la CVR ne doit pas être élastique, n'inzego zirabivuga mugabo iyo bavuga ati gira n'ingoga wari ufise 67 69 71 72 73 45 ugacugira 88 ntega barangara bagashaka gusaba 91 atakiri par P2 bagashaka gusaba 93 guerre civile bagashaka kuzanira morso yitwa tere autre bye yahora handi niho bakopya chantier yahindutse ritwe yahindutse rusuze zahindutse twebwe tuzoruha dusaze haza abandi mugabo icyo novuga muri principe nuko justice tensionnelle irinda kumara igihe gito. Nico gituma mbe gushigikira kugira severo uburyo butuma dukora kuko échauffement y'amankete twarabaza kuyironka methodologie y'amankete tuma turonka la vérité twarabaza kuyironka. Abakurikiye televiziyo minsi ize barakubonye turi ntega mwarakubonye turi marangara twari tugiye kugira ico bita défricher le terrain ntega marangara byageze gute izo recensement tere autorité byifashe gute. Hariho ikintu tuzokora mu minsi iza twafashije muri plénière ya CVR tuzogire réunion pilote gakibuza hari Bujumbura twicarike kubire mukaza turabe le débat sur les biens spoliés pendant la crise du passé babivuga kwiki abantu baje mwari muzi ko abana bafite imyaka 50 40 baryamye mu nzu bakuriye ngo bavukiyemo batazi ko réellement atari wabo bariko baremenya uwo munsi. Turafite échantillon des documents les biens saisis à Rohero 1 2 les biens saisis à Nyakabiga Bube Uyezi zimwe zikiri en litige n'izindi zamaze gusubizwa n'izindi zakoreshejwe 6-18. Aha rero muzoje muri deba muyinjiremo mumenye ico bita lo propriétaire légal, légitime, et le possesseur d'un bien. Le propriétaire légal, légitime, et le possesseur. Kubera iki tuvuga ico kintu nuko inzu ifise historique no muri voisinage baravuga yuko haba sekuru wa François Xavier apfuye hasigaye abana biwe barakoresha ikimanyu kubera barose témoignage du voisinage. Inzu ifise historique dans les documents ufise titre gusa idafise ibindi vyitwa annexe uzoshire ko point d'interrogation. Si wowe François professeur jile kamera gezega kuge ikintu gitoya la justice transitionnelle est au service des victimes d'abord yabivuze neza pasteur Eli mugabo bavuze d'abord nuko la justice transitionnelle ntiyibagira aussi les auteurs les tueurs parce que nabo barafise ico abapsikologe bita le traumatisme de la mort. Le traumatisme de la mort. Mbega nta bantu bishe muzi bagenda baragira gutya mwibarabara kubera barigishije umukozi abantu nta bantu bishe muzi batakivuga baribingi. Il faut les traiter parce qu'il faut traiter aussi toutes les victimes. Les victimes tuvuga mu Burundi muze
muramenye icarisho hari umuntu yakije abantu 10 neza turabafise mugaga atamukino ngo abantu n'itanu uwo ni umusobetere mbere il a sauvé 10 pour envoyer dans les fosses communes 150 ni umusobetere uwo bahiyoteye ati nivyo bibazo ducamo reka mpeze mvuga nti réparation communautaire rusange mwacumvise ibarabara amashure ibitaro mugabo akaremereye abantu ni kamwe yita pastoreli réparation individuelle kagazo kanje ko munyakabiga kagatobo kanje ko mu rusengo ko mu kinama ya nzu yanje yo mu buyenzi ya nzu yanje y'ingozi nivyo